Amazina yanje nkaba nitwa kuri Revocata. Mugisha narishaka unsabire ubufasha bwo gusubira mu gihugu cacu c'Uburundi kuko jewe ahantu mbaye n'ahantu je ndiko ndateswa cane, ndakubitwa kandi n'umushahara ntawo ndonka. Hariho nk'amezi bamaze kumperanira badashaka kuyampa. Ego ndabasavye munsabire ubufasha, muzoba mukoze, akigoro muzoba mugize, murakoze cane. Ryari bose yarankubise n'umugore wiwe bose barankubita. Ego ubu nuzuye ibiguma, mfise ibikomere, amaboko ntiworaba. Ego muzoba mukoze kandi muzoba mumfashije cane, murabe. Sawa sawa. Ubusanzwe naba ndababwira yuko ata muntu bakubita. Iyo bagukubise baba bagize amakosa, nawe rero ubwirizwa kwihagararako. Abarundi kazi bafise umuco wo kubaha no guca bugufi gushika naho abarabu babayoza umwavu bakemera. Abantu bose bagiye barumva impanuro ndabaha ngaha ubu babayeho neza nk'uko vy'abarabu. Abarabu bisaba ko muhangana. Impanuro ngomba nihera abantu bari mu Burundi, nimba wumva ufise umuco w'abarundi udashobora kuwuheba, wa muco wo kubaha, wa muco wo guca bugufi, wa muco wo kutavuga, urya muco umwarabu ntumukanga kuko icya mbere ntimuhuje imico. Bijya ntibimukanga ahubwo ubigize aca gusuzugura akakuyoza umwavu. Ikintu benera ni igiki? Ugira umutima nk'uwabo, agututse ukamutuka mugabo ugakora akazi. Agututse kimwe umutuka bibiri, niyo bari bose akubwira ati kurizege, ni kurizege nyene uko nyene. Urumva n'ibindi bivuze mu carabo kubera ko mu Burundi wacu ntibacyumva icyo mvuze ngaha, mugabo ari mu baramuca mu vyumva n'ibindi vyinshi. Icyo avuze vuga ico nyene. Umutinye akugenderako. Ubusanzwe mwe muzi ngo kubaha n'inzego byo guhesha amaboko yose, wa muco tugira twese turabugiraga, naje ndawufise mugo mu barabugezeyo ucushira ku ruhande. Mbo je narahabaye mugabo aho nabaye sinari muri Saudiya ariko ni mu vy'abarabu nyene. Icyo kuvuga ngo bariko umuntu akajya ngo muhagaze hejuru nibisanzwe ntakibonamo. Kandi wa muco wo gusanga umuntu ariko arajya ugacuza ngo father ngo karibu ntibibaho hariya. Umusanze ariko arajya ukamubwira ati father fi, ahubwo ati father mafi, ati karibu, hariho karibu nze kurya, ahubwo ati father mafi. Nta father ngaha dufise. Nko kubaza ati nze nanje nkarabe mfungure, aho yatewe ntatinya kubivuga. Bo ndiko ndabakebura ikintu kimwe rero, yuko mwogerageza umwana bakateye gatoya, yuko mwogerageza gutsinda uwo muco wacu mugahangana n'abo bantu, nivyo vyonyene bizotuma tugira. Ubu rero murumva ko ashaka gutaha, ntiyatabaje neza. Please reka twumve ko umugabo we yatabaje neza. Ukuntu batabaza nguko, iyo utabaje nabi utabagwa nabi. Ibaze kuza gutabaza ntuvuze amazina yawe yose, ikigo cyakorongetse, igihe wagiriye muri Saudiya, kugira ngo tunumve n'igihe umazeyo, kugira ngo twumve igituma uriko urasaba gutaha. Nabahaye message bayisome iyo gutabaza. Ibi muze muravyubahiriza. Ndabaramukije, nitwa Pascaline na Karorero, mvuka mu ntara ya Gitega, komine Buraza, ku musozi wa uyu n'uyu n'uyu. Papa yitwa na uku, mama yitwa uku. Nasafirishijwe n'ikigo bita uku, kitwa urakivuga. Nasafiriye igihe iki, maze muri Saudiya igihe kingana guca, ngwaye ibi n'ibi n'ibi. Ugashanya urugendo rwawe rw'ubuzima, byagenze uko, igituma ntabaza byagenze uko. Ntibagire kuvuga ati naratabaje ikigo cyanje, naratabaje ofisi yanje, naratabaje ambasade, naratabaje. Ivyo bintu utabikoze uburengereye, ubwirizwa guhera hariya mu gutabaza mu kazi wanje mu nyuma.
ko iyo ugiye bashavuga ngo twebwe ngo ntavyatubwiye kandi naza kuraba nkasanga nivyo, banza mubandikire message bareke kubishura hama nanje ndayibahe mu nyuma. Gira amahoro. Umugabo wiwe nawe ati Yego amahoro amahoro ndagize mwiriwe. Jewe nitwa Rucamugisha Jean Claude, nkaba mba i Bujumbura quartier Buyenzi, igihugu ni mu Burundi. Nagomba ndabasabe ubutabazi bw'umudamu wanje yitwa Niyukuri Revocato, akaba ari muri Saudiya. Akaba yarungitswe n'ikigo cyitwa Bonjour cyahora gikorera hariya mu Gihosha. Mugabo ubuye cyarimutse gikorera muri quartier Miroir. Yego mudamu wanje yari yasavye yuko umuntu yomutabariza, akeneye ubutabazi kuko ahari arahohoterwa, arakubitwa, ndetse ni telefone ntiyemerewe kuyikoresha. Ikindi naco n'umushahara wiwe avuga yuko baguma batawumuhemba neza. Yego hariho amahera baguma bamwima bayamutwara, agize aracavuga niho hacaba intandaro yo gukubitwa no guhohoterwa. Yari yandungikiye ama audio asaba yuko umuntu yomutabariza, ndetse n'ifoto arazindungikira zaho bamukomerekeje, arambwira ati ibyo nivyo ndakweretse, uravye ku mubiri hoho n'ibibazo. Agomba ndabasabe bantu b'Imana mumfashe bikunda umutabarize. Yego murakoze cyane. muri uku gutabaza hagarutsemo ca kintu mw'abantu mwe, mpereza ifoto y'ikigo cyakurungitse ntayo wampaye. Yavuze Bonjour ko ariho cyitwa, mugabo uza muzana ifoto za Bonjour, zana ifoto z'ikigo Bonjour nimuzifise, zirya logo ziranga Bonjour zizane. Gira amahoro. Avantage yavyo ntayo muzi, niko ndababwira buri munsi ntimuvyumva, ariko nta kundi, ubwo nyene utabaje nabi utabagwa nabi. Mbo iyo baje kugukubita, anyway ndaza kumufasha, mbanza ndababwire ko nza kumufasha. Je ndandikira boss ndanamutelefona, mugabo ndiko ndatanga impanuro. Urabanza iyo baje kugukubita ubwa mbere ukagumuka ukabereka ko ahubwo uri umusazi kubasumba. Niba ari boss ukavuga ati ntuzusure kunkorako, nyine ugahindura isura rwose, nyine ukagira umva kujya uvuga ati ni umusazi twazanye mu rugo, ukababwira ivyo kugenda gukora akazi, bakabona yuko uri umusazi mugabo ukora akazi. Bagututse ukabatuka, ukabaha inguvu mugabo ntutuba kugenderako. Nibaze inyokojaja yakubisuke uremera, boss arakubise uremera. Ibije niyo nabibabwira bavuga bacambwira ati shagara kwesi mushikira mafi tumukoze ameze neza, ati ntidushaka azonataha. Umuntu bakududagura ukemera, ntibashaka ikintu cyo nyine nemera ni umuntu avuga ngo baraje kunkubita turagwana ndigwanira. Icyo kintu ndagiha agaciro cyane, kuko nca numva ko uri umusirikare, nukuri nani ndagwana urugamba mpaka wubahirijwe. Mugo baraje barakudodaguye uremera, kandi n'abantu bafite imitima nk'ibikoko babona ko uri ikijuju, baguma baza bakuhondagura. Ndabikubwiza ukuri, ndabakunda, ndababwiza ukuri. We nimba baza baguhondagura ukemera, niko uri ikijuju. Vraiment mumbabarire, nama navuze buri munsi abantu bose bagiye baragwana urwo rugamba, we urankurikira, niyo mpamvu je ngaha gutabaza. Abantu bagiye baragwana urwo rugamba mu kwiganzura, bajya abantu aje gukubita nawe utaramura amaboko, atora inkuru gatora iyindi. Niyo hari uri kamera kirazira kumukubita, mugabo uramukanga. Umwana gukubita umukubitisha igisura canke ukamukanga nyene, bakavuga ati agira mwici, kandi ntumukubite. Rero ugize gutya baraguhondagura nyene. Umushahara uwo ndawubabaza, mugabo ukwezi guheze mu gitondo cya kare, ukwezi guheze icucu ukora uhagarika akazi, mpemba. Bataguhembye ntuse gukora. Iyo uje ku telefone ati mugisha nahagaritse akazi base kumpemba,
ca mpagarika n'ibindi bintu nkabanza nkagufasha, ariko wowe ukwezi kuraheze, amezi abiri, amezi atatu, ntuhagaritse akazi ngo umugisha mwinyishuze umushahara. Niyo nterefonye baravuga ati umurwayi wo mu mutwe ni wahehe, umukozi wacu ariko arakora nta kibazo afise, tuzoba turamuha canke nta nayakeneye, uravyumva, reka gwira urabe abe menshi, ntibayaguha, ahubwo batangira gupanga kukwica. Hariho nk'umaze amezi 8, umwe mu minsi babiri narabishuje, mugabo hari umuntu umwe w'amezi 8 n'ubu ntari ku telefone, nimba bararavye banana ifaranga vyinshi, ngira baramaze kumujana muri kisi zibara kumutayo, samura mwishuza amafaranga yanyu. Amezi 8, amezi 7, amezi 6 utarishyuza, ubuzi ko bazoyaguha koko, ubwo bwenge n'ubwahehe. Vyuka mu gitondo wanyi gukore, baje bagukanga kubita induru ku munwa kurya, sinzi ko murabona umuntu naho ndavyumva nk'ahantu ruguru kera baje nko kwiba ahantu ku musozi bakure, ukumva umuntu arakubise induru y'ikirundi imwe n'umuntu ari hehe yumva, irya nduru yikubise mu nzu y'umwarabu, n'umupolisi arizana atana umuhamagaye. Mwebwe nta kindi kigwanisho mufise atari induru, nama nababwiye buri munsi, nta nduru ufise, none wovuga ngo nta nkunu ufise ngo mukubita, uko mwinduru bavuga ngo bakubise se, nimba gukubise ko minduru y'ikirundi, polisi ije ivuga ati bariko barankubita, ntibasubira. Ingorane mufise nk'iyi video ntimuyumvirize, sindi ngaha, ejo uzogaruka kumbwira ngo barankubita, none wagize iki? Ngo umuntu na kimwe ngo ntekereje, kandi narababwiye yuko ukoma induru canke nabo ukabakanga kugira bakubite. Nzoguma ndabaha akarorero, uwitwa Shimirimana Riziki hano, nzoguma ndamutanga akarorero, yageze ku mugore w'umusazi yakubita aba Bangladesh, ba Philippine n'abahehe, hewe yaramushize ku murongo, ubu barapfukamanga, nta n'igitsure nta n'ikinuma, ivyo bintu yaravyibagiye ko gukubita umukozi bibaho. Yavuze ati ndagukubita, cinda kwica, cinda gutabura ikisi zibara, kandi angana gute, ni muto muto, n'ubwo rugore ngo rwari runini, kandi runini naje ndaruzi. Hewe namaze kurubona kw'ifoto, zamuraca ubwenge, batinya kuba mugabo mwigize ibijuju, bazoza baragenderako. Mumbabarire kubona nkoresheje ijambo ikijuju keshi, niko nta bwenge burimo, kumbure muhava mu kumva. Rero mumbabarire, ndagerageza kubakebura nkabagira n'inama, burya igituma wumva nzana aka kantu nkashirako nkavuga, ni impanuro ngomba kubaha kugira ngo ntimuze mugwe muragwa muri aka kaga, kandi ndi ngaha ndabizi. Kandi hari abantu bimaze gukiza, bagukubise rimwe kabiri gatatu, we nkawe aho bigeze ubu ntibona kureka, baramaze kumenyera wowe uri ngoma, urumva waranoze, kugukubita ni sawa ntacyo bibonamo. Bakuzaniye inzu ngo koropa wunamye, vyanki vuga ati nigikoropesha, mutakimpaye njana kuri office. Erega wase gukora ibi byose muriko murisabira ngo nsabira, wase gukora baca kujana kuri office, wowe nyene ubivyisabiye utanagwanye. Ntagikoropesha mwampaye cyo gukoropa mpagaze, sinkoropa nunamye, sinkoropesha intoke, simesuza intoke, vyanki baca baterefona kuri maktaba tiyaze gukora, bavuga ati je ntibampaye ibintu nkoresha, bariko bambwira ngo mesuza intoke, maktaba baca bavuga ati muhereze ibintu akoresha. Batabifise kuri office ntibakujanye, none bonyene utiri butabaza Daniel Mugisha, zamuca ubwenge. Reka mpereze ku kantu gatoya ka telefone. Telefone iyo bayikwimiye, ikintu ca mbere ukora, uhera ku munsi wa mbere ukora, ugeze ku wa gatatu ugaca uhagarika akazi mu gitondo, tibanza ugakora akazi mw'ijoro, ugaca saa 3 ugaca ugenda ati ma telefone mvugishe abana, mvugishe umugabo, mvugishe mama, ukabikora n'ubuseriyeze ataje gutwenga. Ka telefone mvugishe abana, ugaca uhagarika ifata gutya, shaka telefone mvugisha abana, ugumugeze gutya, batayiguhaye ntusubira gukoropa, ntusubira guteka, nta kintu na kimwe usabwe. Bajya n'abanebwe, aho ko batagutuma baguha telefone kugira ngo ukore icyo kintu, utugenda kubatumikira, barayikwimye uciye usubira gukora, n'ejo ntibazoyiguha. Ikindi yavuze umushahara, ntiwavuze ngo bamuheraniye amezi aya kubera igihe kizamo kivuga. Telefone urayisabira rero, burya telefone mu mategeko barabizi ko bayiguha mu ndwi 3. Wowe utayisabiye, jewe abo ndayisabira bakayibaha ni bake cyane, kandi ntimuzabona n'abingozi ivyo bintu sinzoza ndabikora, kubera ko
ubudahembwa canke ikintu ndagufasha ni mu gihe umbwiye ivyo wakoze mu kuyisaba bakayikwima, aho ndashobora guca mpera ngaho. Mugabo wewe barayikwima ukaguma wemereye gutya, bacabona ko atabikeneye, niko bameze. Barayikwimye bameze gutya, utegereye ko bazoyiguha, ntayo bazoguha. Sinabwiye ko ari ibikoko, ntayo bazoguha. Mu ndwi kabiri genda babwire ati mu masezerano bivuga ko mumpa telefone, babwire ati mpa telefone ivuga n'umuryango. Barazi ko mu masezerano niko bimeze, bacabona ko bize baca bayiguha. Utayisavye ntibayiguha, batayiguhaye shavura gushika naho batelefona kuri ofisi ivuga ati jewe banyinye telefone ivuga n'umuryango, kuko bazi ko biri mu mategeko baca bayiguha. Ntimuzisaba, nimba batabigisha vraiment ntaco ntarababwira, zamara zisabira telefone. Gukubitwa nabivuze, iyo bakubita uko bigenza, simaka ngo bakubite, ijisho ryo nyene igitsure kirashobora gutuma werekana ko nabo basa ko bagukubita. Yes, koma induru bankire, angana nabo, uzura yuko batazogira. Okay, ibigo vyovyo vyabarungitse sinkibivuga kubera ntibibafasha. Nka bonjour yongera no kumenya harya bonjour ni miranye narengana, narabandikiye na message nyinshi ntabwo basoma. Bonjour nta bonjour sindabizi ni cyande mbega atari abashoboye gufasha nibafashe, mugabo nibaza yuko hano ndiko ndumva barimo na negligence kuri mwebwe, kuko simba ndiko ndumva n'utuguvu mu vyo ngaha bavuze. Nta tuguvu yanagize two kugira ngo yigwaneko bimwankire natwe dushe tumufashiriza aho hantu. Nkayo bavuga ati je naragwanye baranjana no kuri office ngo nashatse kubakubita, nashavuga ati sawa, nanje naca ntegura ikintu giteye ubwoba hamwe ndakugwana. Ntabyo wakoze kibara nyine umushahara ndahagarika akazi iminsi 3 gushika naho bankubita bacatangira kunkubita. Aho ncana bati okay, yari yihagazeko, hanyuma baca batangira kumukubita ko yihagazeko. None wewe bagukubitira n'ubusa, kuki udahagarika akazi basi bagukubitira ikirukuri? Nta hamwe wo kujije umushahara wawe ngo ngo banke kugusa n'abapolisi baragusabira. Era mahoro, mumbabarire mvuze byinshi.